Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza ngaha kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane makuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa. Abategetsi bose begwa rero n'intambara iri kirabera mu gihugu ca Kongo rero muri Republika ya Rusange ya Kongo barakwiye kurengera rero inyungu zabo nyine bagakora ibishoboka byose kugira ngo ingwano ihagarare, kuko rero nyine uretse ko ishobora gutandukira igihugu c'u Burundi iramaze no guhitana abasirikare batari bakeya b'abarundi bararungitswe na leta ya Gitega ku nyungu rero nyine z'akagwi gato gato karongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo byashikirijwe na bamwe rero nyine mu banyepolitike bari batumiye mu kiganiro ku nama gisanzwe rero gica kuri imwe rero nyine mu mateleviziyo nga mu gihugu c'u Burundi. Aha kandi bariyamiriza ndetse bagasaba yuko abarimo nka General Prime Niyongabo n'abandi bafise aho bahuriye rero nyine nibigendanye n'igisoda nga mu gihugu c'u Burundi rero bo kwikubita agashi bagaca bararabira hamwe rero ingene ibibazo bigendanye n'umutekano cane cane iyi ngwano ishobora kuba nyine yo kwegera abarundi akarambaraye, ishobora kuba yohera dore ko ibintu bikomeje kuba byozamba igihe icyo ari cyo cyose. Hari bamwe rero bakomeza kugenda bagaragaza ko ibikorwa by'amatora biriko birategurwa nga mu Burundi mu gihe by'umwariko bishobora kuba byo kwegera abarundi akarambaraye. Ku munsi w'ejo azaba ari kwigenekerezo g'13 azaba ari ku munsi wa gatatu nkuko bigaragara. Amakuru atugeraho rero Prito azaba ari ku munsi wa kabiri. Amakuru atugera avuga yuko ibintu biriko birakogwa ndetse n'ibintu biriko birategurwa ubwabyo biteye impungenge ndetse biteye n'amakenga ku buryo benshi babona yuko aya matora ariko arategurwa ari igipfungu kinshi cyane, bakamenyesha yuko iyi ntambara by'umwariko ishobora kuzagaragara muri aya matora, ishobora kuzoba intambara nyinshi. Ni mu gihe bamwe rero nyine mu batavuga n'umwe n'ubutegetsi bavuga yuko aya matora yimirijwe mu Burundi by'umwariko ari nk'isanduku irimo nyine gutegurwa yo gushinguramo nyine demokarasi nga mu gihugu cy'u Burundi. Iri ni ijambo rifise byinshi risobanuye, abakandi bararaba bakamenya neza yuko nyine aya matora ari amatora biboneka yuko CNDD-FDD ishaka nyine kwikwizamo intsinzi, aho itifuza kuba yova mu bibanza byose ifise. Kugeza uno mwanya witegereje nk'ibikorwa rero nyine bigendanye cyane cyane nyine n'imyamamazo, benshi baremeza neza yuko ari ibikorwa ubona nyine byarajemwo amanyanga menshi cyane ku buryo rero imigambwe imwe n'imwe itarigeze irabyitabira nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda adushikira muri uno mwanya rero nyine akaba akomeza kugenda agaragaza ko bamwe rero mu mbonera kure n'abarongoye imitumba n'amakomine bo muri CNDD-FDD bama barasaba abanyagihugu yuko mu matora yabaye muri 2015 no muri 2020 nyine ngara amatora yaratumye CNDD-FDD itaronka ibibanza byiza canga amanota meza, bakaba basaba buri munyagihugu wese kuba agomba kuzotora kuri CNDD-FDD byanze bikunze. Nyamara hari abandi bavuga yuko bakaba baranasabye abanyagihugu yuko badakuriye kwinjira muri ayo matora. Barasabye abanyagihugu bamwe abarimo nka Leonidas Hatungimana yarahoze ari umuvugizi wa Petero Nkurunziza umuhisi y'amaratwara Burundi, yaravuze ko abanyagihugu batari kwiye kuba bakwitaba ayo matora, ngo n'abazayitaba nyine ntibazotore kuri CNDD-FDD ndetse ngo barashobora kuba bofata ibyo bariko baratoreraho nyine bagaca n'ubundi barabishwanyaguza, bagaca barabikubita hasi bakabimenagura, becyo ayo matora akabimpfabusa nk'uko biboneka. Aya matora biragaragara yuko ashaka kuzovamo ibintu bidasanzwe. Ibi byose turabirabira hamwe kuko amajambo aherutse gutangazwa n'umwe mu bayobozi bo ku mutumba by'umwariko nga mu ntara ya Kayanza arateye amakenga, arateye impungenge cyane. Turagaruka kandi kuri bamwe bakomeje kugenda baranyuruzwa nk'uko biboneka, ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Uruhigirwa bamwe rero batavuga rumwe n'ubutegetsi cyane abanywanyi bayoboka umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa, uruhigi rukomeje kugenda urabibasira rateye impungenge cyane ku buryo benshi bavuga yuko ibi ubwabyo biteye amakenga mu Burundi, bakiyamiriza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Bamwe ntibajya umunwa mu kumusaba kuba yotanga imihoho. Mwaramutse neza mwese
mwese abakomeje kudukurikira n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, amakuru twama turabategura ndetse tukabashikiriza abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu makomine agiye atandukanye ndabaramukije. Ikaze kuri mwebwe kandi mukomeje kudukurikira muri mu karere k'ibiyaga bigari, abari mu makungu ya kure, abari mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, turabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Arugamije senga reka ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira uce uramererwa neza, anyine uraronka amakuru n'ibiganiro byacu. Reka ndanagusabe nkwibutse ko kandi urashobora gutanga ibyiyumviro byanyuze nga muri komanteri, ibintu bigaca biramera ibintu bigaca biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese rero nyene, reka amakuru n'ibiganiro byacu tubitangirire kubigendanye n'ingwano ikomeje kuba. Abasirikare b'abarundi barakomeje kugenda baragwa muri no ngwano ikomakomeye cyane ikirabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyepolitike mu kiganiro baranyine batumiwe nga kuri no nsamirizi imwe nga mu gihugu cy'u Burundi, barasabye leta y'u Burundi cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi zifise aho zihuriye rero nyine n'ibikorwa byo kwivuna abansi nga mu Burundi, yuko rero nyine bategerezwa ndetse bakaba bariko no gusabwa ibishoboka byose ko rero nyine bohagarika ibikorwa bigendanye n'iyo ngwano, maze hagaca harakogwa nyine ibindi bikorwa, kuko babona yuko iyi ngwano ishobora gukomeza gukwegera u Burundi akarambaraye, cyane cyane ikaba ishobora no kuba yo kwinjira nyine hakaba hashobora n'ubundi kongera kugaragara ibikorwa nyine bimwe na bimwe bishobora kuba byohungabanya umutekano, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Abategetsi bose begwa rero ni intambara iriko irabera mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, barakwiye kurengera nyine inyungu zabo bakorera nyine, bagakora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwano ihagarare, kuko rero uretse ko rero ishobora gutandukira igihugu ikaba yo kwinjira nga mu gihugu cy'u Burundi, iramaze guhitana abasirikare batari bakeya nyine b'abarundi barorungitswe na leta y'u Burundi ku nyungu z'akagwi gato gato nyine karongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye n'izindi ndongozi zimwe na zimwe. Ibyo ni bimwe rero mu byashikirijwe na bamwe mu banyepolitike bari batumiwe mu kiganiro ku nama gisanzwe rero kiraca kuri imwe mu nsamirizi nga mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Bamwe n'abandi rero nyine mu bumvise ibyashikirijwe muri icyo kiyago babona ko rero abasirikare bariko barungikwa kugwana muri Kongo, benshi bakasiga ubuzima, bari bakwiriye nyine kumva impanuro zama ziriko nyine ziratangwa, baheza nyine bifatanye n'abandi barundi nyine mu kwikura ko intwari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD, kuko rero nyine ataneza ibashakira atari nyine ukubamarira kwicuma nk'uko biboneka. Baranegura kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine, bakanegura kandi abarimo nka General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'igisoda cy'u Burundi, yuko bibereye mu gacerere akaba atakintu na kimwe barashaka gushikiriza cyangwa se kubabugira icyo bavuga. Ni mu gihe kandi baravuga ibingibi bakama bagaragaza neza yuko nanone ku rundi ruhande ibikorwa bigendanye n'ayo matora ubwabyo bishobora kududubanganywa n'umutekano muke ushobora kwadukira nga mu Burundi kumva z'iyo ngwano. Ariko kandi ku rundi ruhande bamwe babona yuko ibikorwa rero byo kugurura ikese yo gutanguza ibikorwa by'imyamamazo byarabaye nga mu Burundi, by'umwariko ari ibikorwa byajemo ibifungo byinshi. Hari uwageze ati ibyarabaye ku munsi wo gutanguza ikese y'imyamamazo y'amatora yimirije yo muri uyu mwaka 2025, amatora azoba muri Ruheshi ngo ni nk'ikinamico yo ku rwego rwo hejuru atana hamwe nyine iraba ku isi, yarateguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu butegetsi bwiwe, nk'uko rero byanditswe ku rubuga rwa X n'umuvugizi w'umugambwe MCD Eptance Shimirimana, kuko rero bibandanya bisomwa kuri ugo rubuga. Ibyabaye rero nyine ngo ni ingendo nshasha ishinzwe ahagaragara na CNDD-FDD n'abambari bayo yo kugira ngo nyine babandanye bahonyanga inkingi ya demokarasi zari zisanzwe ziyogayoga Uburundi nyine bwari bwarashoboye kubaka muri kahise. Aba bamenyesha yuko kandi aya matora ndetse n'ibikorwa byimirije bigendanye n'aya matora mu Burundi ari ibikorwa ubona yuko biteye impungenge ndetse n'amakenga, ndetse bakanagaragaza ko rwose ibi bikorwa byose ari nko ibikorwa bigendanye n'amatora ngari ugukora isanduka
gahunda yo gushinguramo demokarasi nga muri kino gihugu c'u Burundi nayo yari isanzwe iragenda iracumbagira nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho cange nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ibi bibaye kandi mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi cane imbuga nkwaniro nga mu gihugu c'u Burundi zama ziragaragaraho umwe mu bayobozi bo ku mitumba ni mu ntara ya Kayanza yagaragaye ariko aratanga amahugurwa cange se aratanga inyigisho nk'uko byo biboneka yambaye igishushanyo cy'imbunda cange cy'imhoho nyine aho biboneka yuko yari ariko aratera ubwoba abandi banywanyi bo mu yindi megambwe nk'uko biboneka, ariko bikaboneka yuko CNDD-FDD yabishaka gukora ibintu bitari byiza, naho bitavugirwa rero hejuru biraboneka yuko amatora ariko arategurwa nga mu Burundi azokwegera karambaraye mu gihugu nkuko bizoma biboneka. Nkuko biboneka rero baragira bati utazotora umugambwe CNDD-FDD azoce amenye yajya cyangwa iyo yohungira. Ibi nibiherutse gutangazwa na Gaspari Sabiyaremye akorera mu buyobozi nyine bw'indero mu ntara ya Kayanza, akaba yarabivugiye ku mutumba Buyumbu zone Rugazi ni muri komine Kabarore. Ayo majambo akurikiye kandi byashikirijwe n'umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD bwana Reverend Kuriyo ahamagarira abagumya banga kubana neza n'abandi banywanyi bindi migambwe. Bamwe n'abandi rero bavuga ko ibyavugiwe ikabarore mu Kayanza ari byo rero bigaragaza ukuri nyine kw'amatora ategurwa n'umugambwe CNDD-FDD. Ubutegetsi bwo mugambwe ngo rero butegura amatora bushiramwe rero iterabwoba, ayo nayo nyine ngo sa amatora. Basaba abarundi kumva ibiriko nyine bikoregwa ku rubuga ngo baheze nyine babandanye barondera uko rero nyine hazogera hatunganywa amatora y'ukuri kandi atekanye. Tukiringa kandi ku mutumba Buyumbu muri zone Rugazi komine Kabarore mu ntara nk'uko bigaragara mu ntara ya Kayanza, umukuru w'umugambwe kuri uwo mutumba nyine yitwa Celestine ahimiriza abanyagihugu ko ku mutumba Buyumbu nyine gutora CNDD-FDD ko bagomba gutora CNDD-FDD kuko mu matora yo muri 2015 no muri 2020 umugambwe CNDD-FDD wararonse amatora mabi nk'uko byoma bigaragara nyine muri uwo mutumba bivanywe n'abanywanyi b'umugambwe CNL bo kuri uwo mutumba. Ubu rero ngo yibaza ko rero ataba CNL bagihari, yaramenyesheje ko umusenere wo kuri uwo mutumba nyine yumva ko azoja konona nyine amajwi y'umugambwe CNDD-FDD hakubikora nyine ahe ikarita yiwe nyine urongoye agacimbiri atore nyine mu kibanza ciwe. Celestine arongoye umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Buyumbu nyine aremeza neza ko abatazotora nyine CNDD-FDD bazogira ibibazo. Naha rero abavyumvise basaba abarundi n'amakungu rero kumva ko rero umugambwe CNDD-FDD wateguye kwiba amajwi biciye mu gutora kenshi bikozwe n'umuntu umwe rero, kandi ko wemera ko uzokorera ikibi nyine abanyagihugu batawiyoboka. Bagasaba abarundi kunga rero urunani bikure ko rero intwaro ifise umugambi wo gukorera ikibi rero nyine abanyagihugu. Ukanabivugira kandi hejuru intwaro ikomoka muri CNDD-FDD ngo nta migambi ifise ibwira rero abanyagihugu uretse iterabwoba. Iyo ntwaro nayo nyine ngo siyo abarundi bakeneye. Kugeza ubu ibi bikorwa by'amatora bizotangura ejo byo kwiyamamaza ubwabyo birateye amakenga, mu gihe rero ikese yo kubyugurura ititabiriwe n'urunani Burundi bwa bose. Nyamara umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ndetse no kugaragaza ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amasitasiyo yose aronswe ibitoro kumva zo kugira ngo ibikorwa by'amatora cyangwa se ibindi bikorwa bimwe na bimwe byose bibashe kuba byogenda neza. Abashaka kwiyunguruza babashe kuba bo kwiyunguruza, abashaka kuba bagira ibyo bakora nyine babashe kuba bo bitunganya kugira ibintu bice biramera neza canga ibintu bice biragenda neza cyane. Kugeza uno mwanya rero intambara zirashobora kwadukira nga mu Burundi Sahel yose mu gihe ibintu byama birakomeza kudogera. Mukanya turagaruka ku bikorwa bigendanye no kunyuruza abantu byama biriko birakogwa aho bakomeza kugenda biyamiriza ibikorwa bya CNDD-FDD ndetse n'imbonerakure.